Abenegihugu begeranirije muri site Zobel iri muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura basaba leta kubandanya umugambi wo kubaronderera aho babimurira aho ni mu gihe aho basanzwe begeranirijwe atabushobozi bwo kurondera baheza ngo baharonkere. Ciza Emmanuel arongoye site Zobel aratubwira uko ibintu vyifashe. Ikindi naco nosaba leta nuko ishoboye kubandanya uwo mugambi kugira ngo ishoboye gusubiza abenegihugu mu zabo n'inyarirya babikeneye cyane bifuza gusubira mu zabo abatabishaka naho gusubira mu zabo bakifuza yuko bokwimurwa ahandi hantu kugira ngo babandanye ubuzima. Babandanya basaba leta biciye mu bushikiranganje bw'indero kubarabira igituma baguma basabwa amafaranga y'ishure mu gihe bibereye muri ubwo buzima bubi. Cenda bita guhohoterwa kuko mu gihe yo kwiga ariko asabwa amafaranga 2005 canke ugasanga amwatsi igihumbi ngo y'umukutsa kivi. Rero ayo mafaranga biciye biterwa n'ubuzima busanzwe turi muri site bica bidutera ikibazo. Namwe cyo gusanga umunyeshuri amazi iminsi 3 mu kurindira yuko umuvyi ashobore kuronka amafaranga kugira ngo ayamurire n'asubire kwishura. Bica bitera ikibazo aho twasaba ababijejwe basanzwe bari mu bushikiranganje bw'indero yuko boza baradufasha ibyo bibazo by'ayo mafaranga abanyeshuri batozwa bakaraba ico baba bariko yatorezwa kugira ngo by'ukuri umunyeshure yiyungura ubumenyi kuko nk'umunyeshure w'icambere na mbere ushoboye kuronka ubumenyi bukwiye mu gihe uguma mwibarabara misi yose ushoboye gukunda. Rero twasaba yuko abijejwe yuko bakurikirana cyane hari ishure bitwa kuri barrage n'ishure ryitwa hariya muri Mafubo hariya ruguru kuko niyo mashuri yashoboye kwakira abana baje bava muri site. Rero muri ico gihe hagira iyo ngorane yo kuguma bakwamahera ku mwanya haguma bari mu barabara. Rero ico gihe nayo kitagitera intambamyi. Baramenyesha kandi ko ikibazo cy'amazi kibagora mu gihe basanzwe bafise imirima bahawe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu baheza ntibaronke amazi yo kuyivomera. Aha ubona ngaho hiyo hariho ahantu hanini twarimyemwo imboga zigizwe n'irengarenga n'amashu. Rero muri ico gihe nivyo bintu dushoboye gukurikirana byonyene kandi murazi neza yuko muri iki gihe cyane imvura igwa aho yishakiye. Rero turafise n'ikintu gikunda kubangamira bene gihugu c'amazi ngo tuvomere ivyo bitegwa kugira ngo bigire amagara meza. Mukamenya ko site Zobel yegeranirijwemo abantu batwawe n'amazi mu Gatumba hafi imyaka 2 irarangiye.